Bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro kuri Kazoza FM turabaye kaze ni Thierry Nzisabira nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro ngerurira mu winga bw'ivyuma nkaba ndiko ndayifashwamwo na Kulosum w'Imana niwe ariko aratuma amajwi abashikira neza mu buhinga ngurukana bumenyi Facebook nkaba ndiko ndayifashwamwo na Bobo batazira DJ Bobo Bonfils niwe ariko atuma amasanamu abashikira neza Thierry Nzisabira ndabaye kaze uyu munsi rero muri ngerurira turaza kuvugana ibintu bikomeye cyane bijanye n'ibintu vy'amareresi abantu benshi bazita cinema mu gifaransa canke filme rero nkuko mubizi ibintu bijanye na cinema ibintu bijanye na filme tuca tubona ninde tuca tubona sida warateye tuca tubona umuco ariko kandi hariho n'ayandi masinema y'abarundi yakinywe hariho amaguru n'amaboko hariho izindi twabonye nyinshi Gitolengra turafise muri kahise si cyane gose ko nga mu Burundi turafise na festival yamyerekana amafilme amasinema amadocumentaire rero uyu munsi ukaba twaronsa karyo ko kwakira abatumire baza kutubwira kubijanye na Get Real Premiere kuvuga aho habaye ugushira habona amasinema yari amasinema 8 mu mugambi Get Real Premiere uwo mugambi nawo turaza kuronka karyo ko kusigurirwa numwe mu batumire yitwa Diane Kaneza akaba ari umuntu w'umuhinga mu bijanye no gukora amasinema no gukurikirana ingene isinema zitegurwa uwo bita umurealisatrice et productrice akora muri Mikadi Production canke Production niwe yari mu bateguye iyo Premier Get Real ngaha mu Burundi yabereye mu kigo ndangamico c'abafaransa mwingenzi baraza kutubwira byinshi hanyuma nk'abafise n'undi mutumire yabaye muri abo bantu bashikirije bashize habona isinema yabo yitwa Before 16 kuvuga imbere y'imyaka 16 niko iyo sinema canke iyo filme iyo reresi yitwa akaba ari uwayiteguye bita umurealisateur yitwa Loïc Niyonkuru nibo bantu baza kwishura ku bibazo vyacu tumenye vyinshi kubijanye n'isi y'amareresi canke y'amasinema canke y'amafilme ngaha iwacu mu Burundi ndabaye kaze kandi muri kino kiganiro Thierry Nzisabira nongera kubaha mwiriwe kaze mkiyanongerurira nkuko mubizi yuko muri ngerurira twama dutanga ibintu bijanye n'imico n'akaranga tuvuze imico n'akaranga nitwe tuvuze ivya kera gusa ariho n'ivyubu gute kera bakina ibintu vy'imico ibintu vy'ivyese bakabigaragaza ariko uyu munsi ari uburyo bwo kwigaragaza biciye mu winga bwa none reka duhe kaze abatumire bacu nkuko nariko ndabibabwira uyu munsi rero twadufise uwo mutumire afise sinema yiwe nibiduhera ko yitwa Before 16 akaba ari umurealisateur yitwa Loïc Niyonkuru kaze muri studio za Kazoza FM Loïc Niyonkuru murakoze cyane Loïc Niyonkuru ku bantu batakuzi urashobora kutwibwira gato Loïc Niyonkuru ninde Loïc Niyonkuru ndi umusineas nkora amareresi mu majambo makini ukaba ufise imyaka ingahe ukaba uba hehe ukaba wize ibiki mu yandi majambo tugomba tukumenye ku bantu batakuzi ku bantu uyu munsi bavuga ni kuri Kazoza turabona uyu muntu akinisha abantu arongora abantu akora ibitangaza mu bijanye n'amasinema nigenga mu Burundi sinize university naje muri secondaire natangiye sinema nyene nkiri muto nta n'amashuri yari ahari mugabo byaranyoroye gukura kubera niyegereza abantu banduta muri sinema ari ba Joseph Ndayisenga ba Olivier
n'ubunye mbandanye niyegereza abandi ba Kaneza, Diane, ba Jean-Marie, ba Pasi, ba Evrare, ba Varudo, benshi bamuzi kuri Varudo, na ngenda nkura buri munsi. Ndiko ndumvuga amazina y'abantu bo muri Tulive, mwarakoranye ba Joseph Ndayisenga, Florian Kaneza ari mu Rwanda, Olivier nawe nyene ndamuzi muri Tulive. Abo bantu mwarakoranye wakuze bakurikira canke nibo bagushize muri iyo si amareresi? Nibo bantu natanguranye nabo, nibo bantu natanguranye nabo, nibo bamfashije kuguruka amaso, nibo banyigishije sinema kuba gutya, ivugwa gutya, ngenda nigisha. Hanyuma watanguye kwiga ryari, uwe mwaka watanguye kubyigira he? Nibaziko twahuye nabo muri 2012, dukorera ku Mutanga, abajene nyene batazi kazoza kabo mugabo bafise vision nininya, bashaka kugera ahantu, tugahurira ahantu mu rupangu rw'umuntu, si studio twari dukose mugabo twari dufise ahantu dukorera amabiro kubera nyene kugumana hamwe nabo, gukorana nabo, kubazanya ibibazo bivamo nyene n'ibindi bikomeye, turimuka turava aho hantu tugenda gukorera muri ville, ubuzima burabandanya gutyo nyene kugeza ngaho. Uyu munsi rero ukaba ufise isinema umaze gukora yiwawe yitwa Before 16. Ushobora kutubwira gato kubijyanye n'iyo sinema kugira ngo ibeho uyu munsi byagenze gute? Wowe nk'umuntu wayikoze, byakugendeye gute guri gushike aho ugira isinema yitwa Before 16? Kibazo gisa nk'icagutse cyane. Gerageza mu cyangwa ndagihera naho ndagihereza. Kugira ngo ino filme novuga ko byahereye kuri application, sinzi gute nabivuga mu Kirundi, ya Dokibox, yara launchije appel muri East Africa, hama nk'umujene muri East Africa nyene nda applyinga hamwe n'umuproductrice wanje Florian Kaneza, tugirirwa amahirwe turatogwa, tugenda hariya mugabo bari batubwiye time bari bashaka ko dukorako, nje ntayo narinzi cyane byimbitse, mugabo dushize hariya twararonse iyo opportunité yo kwiga byinshi, guhura n'abantu bahuye n'ivyo bibazo, tukaronka abamanto badufasha kumenya neza gute uza kuvuga inkuru z'uyo muntu utarinze kumubabaza, kuko n'abantu baba bari mu bihe bigoye. Rero birasaba ikintu gikomeye cyane, nka twebwe, nka jewe nakoze documentaire turi batatu bakoze documentaire, abandi bakoze ama fiction byo byari vyoroshe ko arashobora gukontrola ibintu kumwe bikeneye, mugabo abantu twakoze documentaire twari dukeneye ikintu gikomeye cyane cyo kumenya aba bantu by'ukuri nimba bakoze ko histoire urabafashije kurusha gukora ikintu gusa igaguma ngaho nawe akakibona ntege ico kimufasha, mugabo kandi nikize kimuzanira ibibazo mu myaka iza, cyane nka jewe nakoranye hari mu mwana atarakiza imyaka 16 na filme yitwa Imbere y'imyaka 16, kuko niho uyo muvyeyi yahuye n'ivyo bibazo afite imyaka 16. Ego haraza n'abamanto bandi batwigisha kwandika, turaheza turaja muri production, turaja muri post production, hama filme irakogwa. Turaza kuvuga byinshi kubijanye n'iyo teme mwakoreye ko, ariko muri umwanya reka mpekaze Diane Kaneza, réalisatrice, productrice wa Mikadi Production, ariko kandi akaba ari mu bateguye iyo premiere Get Real. Ikibazo ndamubaza Diane, mbega iyi premiere Get Real ni biki? Nico kibazo cya mbere abantu bumvise ngo Get Real premiere, bivuga iki ku Murundi kuri karatwumviriza kuko areka rukirangero uyu munsi? Ahoro
film umuntu aba yakoze sinema umuntu aba yakoze irere si iryo jambo sindarikunda cyane gose reka tuze turavuga sinema umuntu aba yakoze mu kurindira ko turonka ijambo ritugenga neza mu kirundi donc sinema umuntu aba yakoze ni première ni ryo jambo dukoresha ubwa mbere première Get Real rero film y'abantu baha uburyo bashaka kuba uburyo abantu bakora amasinema cyane cyane documentaire bo muri Afrika y'ubuseruko East Africa donc rero irafise rero umugambi witwa Get Real Project. Get Real Project ni umugambi ukorera ku bibazo bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza kugwigisha ivyirondoka bijanye n'amagara meza kuba ari wese uvaruka imiryango donc uwo mugambi wabo bo bakoresha isinema kugira ngo bashobore kumenyesha ivyo ico kibazo la santé sexuelle reproductive rero niho nkuko Loïc yavuze ati twaragiye kuva mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani umva harabaye appel barahamagariye abantu kurungika hama barapostula hama abantu barabaretenu baratogwa hamaje gutogwa rero niho hatangura kuba information imara indwi harimo ba mentor hama abantu barasubira inyuma baragenda barandika baradevelopa none ubuhinga bwa none bwarabonetse urandika ton projet ukayirungikira umumata wakagusora cyangwa mugashobora kugira inama en ligne donc yose barabadevelope gushikaho rero bashika aho hagira ko film zihera ukuvuga yuko harabaye igice ca mbere ko umugambi w'ifilme ni hariho kwandika hariho gufata amasanamu hariho kwegeranya amasanamu cyo twita montage byose biheze hariho gushiramwo amajwi byose niko bitegerezwa mugabo ari igice rero ca nyuma cyo kwerekana ivyo bikorwa rero twaje muri ico gice Get Real première yaje muri ico gice cyo kwerekana ivyo bikorwa cyo kwerekana ayo mareresi ayo masinema hageze ko asohoka yari amasinema ngahe yerekanywe umunani kuvuga ava muri Tanzania mu Uganda muri Kenya no mu Burundi mbega vyerekanywe gusa mu Burundi canke muri ivyo bihugu byose byo muri East Africa novuga ni u Rwanda Burundi Kenya Uganda na Tanzania ujya musi nyene ku wa gatanu uheze niho naho nyene berekana niho naho nyene bagira première hari indi première naho nyene digital yabereye en ligne byatuvuga uti nimba utahashitse ndaba amareresi twakoze donc ibyo byose byabereye umwanya umwe amasaha hafi amwe utandukaniro juste ikaba kuri décalage horaire ihari kwari kugira ngo rero ko Get Real première niyo kugira ngo twerekane ivyo bikorwa vyakoze uwo mwaka wose uheze ba Loïc bari ku kivi mbega umusaruro wabaye uyuhi ego jewe ndi mu bantu baje nkumenyesha makuru ndishikira mu kibanza ndabona integuro mwateguye harimwo kwerekana ayo mareresi ariko kandi hakaba n'ibindi biganiro byaba hagati y'abantu bari batumiwe ariko kandi muri abo bantu bari batumiwe hari abantu basubira kandi kuzamura ibyo biganiro kugira basigure icari cy'amasinema basigure aho isinema yo mu Burundi igeze uyu munsi ibibazo irikirahura navyo kandi basigure yuko niyo teme yatowe ijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ingene ayo masinema yakozwe ico yaje gufasha gushikaho nabonye n'umuntu wo muri FMI agira icyo avuze kuko yabonye yuko bariko baraganira cyane cyane kujanye n'uburyo ingene amasinema kinera uburyo acasubiza avuga ati nimwibagira intumbero yuko dushaka abariko abaje kuraba isinema bagire ico batahanye umwigeme akiri muto yabonye isinema kanaka yerekana umuntu yirengagiza amabi yakorewe umukenyezi nawe nyene kubera yirengagije hanyuma bigaca bicika yuko
acika igikoko cyakoreye inabuyo ko na general bikurikiye numvise ivyo yavuze none mwebwe nk'umuntu yatunganije ivyo bintu ivyo bikorwa bitandukanye urashobora bwa mbere kutubwira ibikorwa byahabereye hanyuma ucu tubwira intumbero y'ivyo bikorwa sindiko ndavuga gusa ico gikorwa mwatunganije ariko ibikorwa byabereye indani mbega byari bifisiye intumbero ico ni cyambere icya kabiri mbega iyo ntumbero yoba yarashitswe ko kwanza yo gutumira abantu yuko baza kubona ayo mareresi hanyuma mbega abo bantu baje bavyakiriye neza ibikorwa mwatunganije murakoze cyane en fait icambere uravuga nivyo hariho igikorwa nyamukuru cyari cyo kwerekana ayo mareresi munani mu nyuma turibwira yuko bikenewe ko abantu batoza kuraba amareresi munani gusa atakiyago gihari ku bibazo nyamukuru novuga ni bituraba mu vyerekeye mbega ko nibaza ko hari biyago bibiri ikiyago ca mbere cavuga ati mbega isinema yofasha gute mu gushobora kuyaga ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza cyari ikibazo gikomeye kuko twari duhejeje kwerekana ko isinema ishobora kuba inyishu mu kwigisha abantu mu kumenyesha ivyo abantu babayemo mu kuvuga ivyo abantu babayemo aho tubaye cyane ko ikiyago kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mu Kirundi umenga nikizira umenga nikitavugwa ikintu kitavugwa donc nico rero twasase cyambere mu kico kiganiro hamikiganiro shaka biri mbega masoko dufise naya ko dukora ibintu bijahe dufise isoko iri kuko no munsi uriyumvira uti ifo ni mumenye ko gashe muri twamugina aho hitwa ngo mu quartier populaire hari abana basohora filme uko imisi nihera isoko ryabo niri twubafasha gute kugira iryo soko ryaguke nirigume hahandi byo bovyaza umusaruro gute ivyo bikorwa byacu ko ico nico kibazo twari kuturibatse ego nivyo twarekanya amareresi me kibazo nyamukuru tuzoyashora he tuzoyashora gute numva nivyo byose rero byadutuma ico kiyago cacu gishobora kuba kirema kiryoha hamwe no kuraba ayo mareresi nombero nyamukuru iri kuraba amareresi kwerekana ivyo bikorwa bakoze muri uwo mwaka wose mugabo nuko biza kutubaza vyogenda gute tugezehe inyishu niyi nyoze ko ico kibazo ca mbere mwambarije ikibazo ca kabiri mbega muba mwarashitse ku ntumbero yo kuba mwarateguye ivyo ego cyane twaronse abantu batwitaba twaronse abantu bagenda batahanye baba bakuzwe ko n'amareresi bakoze ko nibiyago byahabaye ego nibaza ko intumbero yacu turashobora kuba twayishitse ko nka 80%. Mwari mu kigo ndangamico c'abafaransa ico kigo abantu bakimenyereye kukizamo n'abantu bavuga ururimi cyane cyane rw'igifaransa ariko twaratangaye kubona amareresi amasinema nkuko mwari mwigiye kuvuga yuko mudakunda ijambo reresi sinzi nico mutarikundira kuko nicerekanywe ijambo amasinema mwagaragaje canke n'amafilme tuvuge filme ko si sinema gusa ariyo n'amafilme documentaire yagaragajwe yerekanywe kuri urya munsi hariho amasinema yavuga mu ndimi zitandukanye n'igifaransa kandi tuzi uko abarundi benshi bakunda igifaransa bariko baraba isinema ariko kandi hari izavuga mu Giswahili hari izavuga mu Congereza indimi zitamenyerewe n'ahari abarundi bake bavuga icongereza igiswahili cyoco nta muntu yaraciteze ariko twatangaye yuko hari abantu baguma bagira ukabona yuko ari cyo bariko barakira ibigumbagumba bikagaragara umunezero umubabaro gucira imanza abakoze bibi muri ayo masinema kubabarana n'abababaranye kugutahura n'ivyabaye mbega mwebwe ni mwabona yuko kiza kuba challenge kiza kuba igisika kubijanye n'indimi mbega ico gihe mwavyakiriye gute ni mwatinya yuko i message ubutumwa buza gutangwa
nico mwifuza intumbero mushaka kwifuza yuko abantu baza kugira ico bashikirije ico batahanye mu nyuma yo kuraba ya masinema kitaza gushika kubera ikibazo cy'ururimi. ubwo bwo twari tufite cyane gose nibaza ko tugitangura kuvugana na tukubona Loïc na Docubox dutegereza kuronka amasinema ari mu gifaransa nabo baravuga ati tugiye kugerageza kubera uravuga ngo filme yaheze mugabo ugasanga yaheze neza uracari mu byo wegeranye uko imisi igenda ukamenga umwanya urakujanye turabona yuko bitazokunda ko turonka amafilme afise asobanuye canke ibintu twita sous-titres sinzi ko twasobanuye mu gifaransa turavuga dutirika rero tuzaraba uko bizogenda twegerero kabaye akaryo keza ko kubona filme ya mbere mu Congereza ya kabiri mu Giswahili ya gatatu yari mu Congereza nyene hama turaja mu Giswahili donc ugadrona abantu mugabo uko bigenda kose bahagumye ukuvuga yuko umurealisateur wese yarashoboye kudukorako ataruko arinze kuva niyo nguvu y'ishusho y'isanamu en fait yani majambo jewe natawiye yuko ujya munsi burya abarundi barazi Giswahili abadakunda kukivuga abarazi n'icongereza cyo nasanze bakizi cyane nukurusha n'igifaransa nuko badashaka kukivuga sinzi ni kubera iki donc urumva numva ko sinzi ko novuga la démarche artistique ukungene ubuhinga bakoresheje abakoze ajya film yatumye abantu bashaka kugumaho film nitegerezwa ku muntu ategezwa kuvuga barashoboye kuraba amasanamu hama baratahura barabona ukungene ibintu bikurikirana umwe wese agenda atahanye uko wewe yabitahuye ico nico twashimye cyane gose kuko nka filme ya nyuma yugara en fait uwo munsi yari filme mu Giswahili mugani iyo filme ya mbere yarimwe abantu batwenga isali yose ikaduka igatwenga kwikuvitse ko wavuze mu Giswahili mwatahuye iki urumva ni nakarabaye akajyo keza kuri twebwe kubona finalement nta kamaro ko kuza turashiraho amabarrière avuga ati ngo hajya bavuga teza kuvuga igifaransa gusa canke ikirundi gusa finalement irerese kwirikose umuntu yakira uko ayakira mbega ntariko ndabasunika kucishura murashaka kucishura ikibazo cyane mucishura mbega ntico bari naco kibazo cyatumye aba bahinga mu by'amasinema réalisateur aba producteur bari muri ya quartier tuvuga ama quartier populaire mu hariya muri za Kamenge Kinama Kibitoki batazana amasinema yabo ari bakina mu Giswahili bakina mu Kirundi cyane bazizane muri zihanyanishwa nka za Festicabe Fespaco kuko bavuga ati aba bantu bashaka abakinyi b'amasinema canke abashikiriza ama documentaire bavuga muri zo ndimi z'igifaransa z'ivyongereza tutazi uko biri kose nibaza ko ikintu ca mbere kugira cinema ibe exporte dutegereza kuzisha mu ndimi mpuzamakungu niko bivuga dushobora gukora cinema iri mu Kirundi ukaba wifuza yuko izogera muri Afrique de l'Ouest canke muri Afrique du Nord iri mu Kirundi dutegerezwa kwiga kuzishira mu ndimi mugabo ntibibuza amafilme tubona waruvuze Fespaco abafise ururimi la langue originale no kuri fiche technique urabicomplete alors c'est la langue originale le Kirundi hakaba hariho la langue des sous-titres le français ou l'anglais ou l'espagnol ou le chinois n'uzenye donc ntibibuza mugabo nibaza yuko hariho intambwe tutarashikako ifo kuvugisha ukuri hari intambwe tutarashikako hanyuma nibaza yuko hariho ifoko ngaho iwacu tutandukanya twanondera amajambo yuko bavuga dutandukanya ubwoko bw'amasinema canke bw'amafilme dufise hariho amafilme dufise
ajya kuba beaucoup plus ama contenu audiovisuel arayo gushira kuri YouTube canke kuri televiziyo ivyo ce qui n'empêche pas qu'on a le cinéma déjà kuri televiziyo mais na rimwe hakabaho le cinéma vraiment où on produit nos denyaye wacu avec kungere twe tubiraba nk'abantu nu kwikunda kwacu kose donc ni gutandukanya en fait de cinéma zibiri kuko no mu biyago harabaye abantu bayivuga hariho isinema zikinwa na pasi yarigeze ukivuga ko turi ko turavuga ku rugezo hari urugezo go hasi hari urugezo go hagati hari urugezo go hejuru rero bavuga ati amasinema menshi ari mu Burundi ayashigwa kuri za YouTube niki aracari hasi ariko nitwibagire yuko zijya zikiri hasi nizo zatumye babandi abahinga mu vy'amareresi y'abarealizateur bashobora gushika ku rundi rugezo gushikaho bavuga yuko bageze no ku rugezo go hejuru bavuga ati hari hano tutaragira turiko turagendayo ari umuhinga cyane cyane yagumye abivuga mwagumye mu mugarukana ego yaragerageje kubisigura neza arabifashwamo na Willy witwa Dicentre uyu munsi no producteur tubizi yuko mu bintu bijanye n'amasinema nawe nyene asigaye ari umuhinga rero jewe ikindi ncyangira nk'ikibazo mbega mwebwe mwateguye iyi premiere get real mukaca muzana ivyo byago kubijanye n'ibibazo biri mu cinema yo mu Burundi byukuri Diane wo nk'umurealisatrice urashobora kutubwira ikibazo dufise mu Burundi kijanye n'amasinema ucu gerageza gutanga n'umuco wowe nk'umurealisatrice wowe nk'umuproductrice hoko wiki kuko icyo turondera Loïc uyu munsi yazanye before 16 arashaka gushira ahabona yindi migambi yiba yandi ma projet aronke ubwo buryo aronke ibikenewe kandi anadandaze ibikorwa byiwe ko sinibaza yuko ari karakora ibi bintu kugira gusa yinezereze cyangwa nezereze abarundi bamukunde tuvuge ngo ujye n'umustar bamushime mbona akiri n'umusore nta metafise yokundwa na benshi agahendwa n'abandi ariko agaca agarukira ngaho ariko tukumva yuko abarealizateur b'abarundi bashika kure amazina yabo yandikwe mu bitabo yandikwe muri za Google bavuga ati urya n'umujeni aramenyekanye ariko kandi n'ubuzima bwiwe burahantu nkawe kujya kibazo cyanda ikibazo hoko wiki kugira mu Burundi tugire ikintu twokwita industry cinematographique haboneke ubuhinga bushoye gutuma abantu babeshwaho n'umwuga wo gukina amareresi wo gukinisha amareresi wo gutegura amareresi hakenewe ibiki hoko wiki more hoko wiki hakenewe ikintu cyambere nyamukuru gikenewe ni ishaka politiki ishaka rya leta ishaka rya ministère ya culture ni cyo kintu cyambere gikenewe kuko turakeneye amategeko turakeneye politique culturelle cyambere turakeneye politique cinématographique ivyo ni n'amabalizi ya mbere ategezwa kuhaba turafise OBDA mais turafise itegeko tariko rirakora tacuri ko ribafasha apana gusa bari muri cinema mais abari mu mwuga wose w'imico na karanga umva kugira industrie cinématographique avuze iyo industrie culturelle ishobora kuhaba nayo mategeko ategeza kuba gufata Loïc nk'umuntu ivyo akora n'akazi abivyaza umusaruro ivyo nkora jewe n'akazi ntibavyita ubugenege voilà ntitubite ko voilà n'umwuga kandi n'umwuga ushobora kwinjiza amahera menshi cyane rwose cyo ni cyambere ukreya ama métier ntudenye uno musi turi ngahe Bujumbura dufise ama maison afata akura imanza ziba mu bundi engana gute mariage levée de deuil anniversaire faute ivyo bintu vyose ni nyinshi cyane ngwase no musi nico kintu kiri muri bimwe bikorera ugwaruka kaje donc je ncambe hanyuma ikintu ca kabiri ni ivyigwa kwiga cinema uyiga Evra yavuze urayiga wenyene wiyigisha sur le tas canke uragira mu ishuri
yo kuyiga nta mashuri dufise yo kuyiga donc haboneke école du cinéma école canke un centre ko école vyaba bitugora bavuga ati mudusavye ibintu binini haba ikintu nshaka ni uburyo nishaka iyo mvuze uburyo nishaka ya politiki kugira uno munsi amasinema y'ibihugu bimwe bimwe ateye imbere haba muri Senegal haba muri Mali haba muri Côte d'Ivoire haba mu Rwanda aho hafi haba muri Tanzania haba muri Kenya nishaka ni vision politique yo guti twebwe turashaka ko ivyi wacu ari byo biboneka mu byo dukora ngaha mugabe biboneke n'ahandi hanze kugira Burundi babuvuge il faut que le yika yakoze film iyi film igiye muri Facebook kabi ya mbere nuvuga ko yiki ava mu Burundi yakoze film iyi nini ubwo nyene ni automatique isi yose zibiri kuravuga le Burundi donc ni uburyo bwo gushobora gufinansa imigambi mugabe ingorane nyamukuru tufise ngaha anye ni yukwandika ni yuko twibaza yuko film sumugambi sikintu twiyumvira ko ari umugambi kujya hari umugambi wo kubaka centre de santé mais ni umugambi nyene umugambi udufasha yuko ukeneye gushigikirwa ukeneye amahera ukeneye uburyo kandi umugambi uzokwinjiza mbe amahera uzokwinjiza gute mino misi mu appel à projet ubona barakubaza ati none okay urafise ayo mahera turayaguhaye none uzoyagarura gute nivyo byose bikenewe ivyo byose rero bidahari ndushaka kuvuga une industrie nimba uno musi je nkora film nkayishira kuri YouTube hama kabari jewe mpembwa jenyene si mpembwe wa mu acteur si mpembwe wa muntu yafashe isanamu si mpembwe wa muntu naluye ko inzu si mpembwe wa wundi umva toute l'industrie qui est là kuvuga ko hari une industrie réelle comme on parle d'industrie donc kuvuga ko umuntu wese arashikirwa au sokoza au dandadifana au wambika abantu au ufotora au gushika nta muntu numwe adashikirwa donc ivyo byose bishoboka mu gihe hashobora kuba hari amategeko akadra neza na neza uwo mwuga